ibi bintu byo guhohotera abanyamigambwe bafunga abanywanyi bacu ni ibintu biba bigaragara. Jewe nagendera mu gihugu kandi igihugu nakizi kuko narakigenze n'amaguru mu burayi gushika mu burengero mu burengero gushika mu mbanuko ndakizi neza cyane cyane inyungu. Nagomba kuvuga ingene bahohotera abanywanyi bacu. Itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri kumwakwezi amatora nere bwafi mugabo nyina muvana ya Nyoga bari tugere baragufungiye umuvugizi wacu inyuma y'imisi ine muduhaye ubusha kugira inama ibubanza. Ibyo byagizwe na Musitanteri hanyuma tugira Imana mwahabiriye abagabo kubera ko twaramenye indoni sabafunze kamuvugizi wacu ngakiriruka nakiriye nta na kimwe yagirijwe. Yafunzwe iminsi 75 nsohora amatangazo abiri barihoza ubwa gatatu candavuga ntatukanye ingene ibintu byagenze kuko nayifise indonindo yabyo. Hariho n'umuhanuzi w'umukuru w'igihugu yari yaragiye mu rumonge kubaza ibyo ari byo, baragira raporo irasinywa iri muri Presidence de la République. Nta nimwe bamukoreye. Yafungiwe muri documentation inyuma y'iminsi 75 yakwa Umushikiranganji mvuga nti mu rurimi rw'igifaransa mort ou vivant. Dukeneye Samuel Manirakiza kugira aje mu muryango bwa mbere, kugira aje mu kazi bwa kabiri, kugira inyuma y'amezi 6 nk'uko amateka bivuga ntibahave bamukura mu kazi. Yashiye ari kugwa inyuma y'iminsi, hanyuma avuyeyo ndabona amafoto bampaye acavuga ngo ntimuze kuvuga ico nafungiwe rijewe sikondene narose ndabivuze nta dossier yakize. Yafunzwe bimwe bita mu Kirundi vagabo nejo twari kumunama no musi yashiye ku kazi ko baramurekuye cyane baramurekuye baje ko minuru viva baramo viva parasite excellence twari kumwe ejo mu nama kuko ari mu bantu bagenye mu uje gukurikirana isekeza mu mugambwe AND-Intagoheka. Akarorero ka mbere n'abandi bazofata ijambo. Igikurikira mwanyitanze nyakubahwa Umushikiranganji ku byerekeye bajya abantu bafunzwe, kandi nagomba kubaza ubwa mbere bagifungwa twararondeye mu Musitanteri wa komine Mabanda turavugana ati bamaze kuja mu minwe y'igipolisi. Hanyuma mu nyuma turatelefona OPG avuga ati reka tugire enquête turacabaza CDP yuko gufatana abantu izijya documentary infraction electorale mugato babwiye bari bagiye kuzigira photocopy ha infraction yo birimwo. Mu nyuma aje iminsi 3 babashira ubanza gukibiriraho kubafunga imyaka 2 n'amande y'ibihumbi 800 umwe ni babiri. Rero bimaze kuja muri sentare naciye nandikira madame la gouverneur Tantine nibaza ko ari hano we yoraba ku itariki 30 mbonye amarticle twaciye tuvuga cyane ku ma media mbonye amarticle ariko arasohoka ndavuga nti muri message nandi zinavuga nti musoma amarticle ariko aravuga ku Burundi no ku kuntu bariko barahagarika abanywanyi b'imigambwe bariko baragomba kwitoza ibi bintu bicafuza province yanyu bigacafuza n'u Burundi. None mu birabe mu barekure ntitubandanye tuvuga kuko birikure cafuza Burundi cyane cyane. Niyo message natanze nayitanze le 30 décembre bafashe le 14 bafashe tariki 14 kugeza no munsi ntigeza message naho ndamwandikiye habaye ingorane muri magamba twagize ingorane nyinshi akagira reaction n'uno munsi nta reaction aragira kuri iyo message. Rero twari twagerageje nka numvise mukanya muvuga muti mu gihe babituye biratorega umuti mugabo mumva yuko twaciye ku nzego zo hasi kuja ku Musitanteri kuri gouverneur kuri OPG kuri no muri sentare na procureur général wa Makamba twaragerageje kumurondera. Rero nkibaza nti mu gihe ibi bibaye tuzoca dusimba directement inzego navuze duce tuza kwa ministre. Nivyo nagomba kubaza yuko mu biture kurira yuko twoca tubareka bibaye tukaca duhamagara iwanyu. Yego. Donc komine yose bafise Musitanteri
igihe habaye ikintu muri komine adressez-vous directement à l'administrateur communal abahoye akabananira kiraruku akuvene bien sûr akuvene message yiwe direct kandi murakoze cyane sibabwiye ngo musibye inzego kuko n'ubundi musibye inzego ntashobora kumufasha kuko mwari byose iyo mushibito par exemple directement umuntu ndayiha wa mbere pour traiter Marcel Gouvernement ukuvuga ko n'ubundi naho wamusimbye n'ubundi bigaruka ingwenye ukuvuga ko ubwirwatira kurusi mugabo ntarakurusi uroze finalma ko bicoba birenge d'avantage kuko bakuvene bafite consigne kungene batunganiza bene haba representant chef de l'État mu ntara sinzi wari kuvuga ngo nawe nyine bashobora kwitoza kwitoza bakitoza mu gihe ufise titre de gouvernement de province ukifise amatora ntahagarika l'application de la loi amategeko abandanya akora ntaja muri konje mu rugo rw'amatora igihe ubona ko utabishoboye ko nimba wabaye umukandida ukabona birimo ukabona umutima w'iwanje sinobishobora nkiribura amatara sinobishobora ndi musanteri bomye demisiyoni ukavuga ati jewe ikintu sinobishobora umutima w'iwanje nkiribura kuko amategeko n'amabwiriza agenga igihugu kuba ari applicable pendant avant et après les élections siko birumvikana il est responsable de l'application de la loi dans la province. Il est le numéro 1. Le gouvernement ntashobora kugira ishakatwari mu nagiye mu muri akumabazwa umutekano w'abanyagihugu akumabazwa ko ari igihugu atunganijwe mu mwanya akwefokalizo wenyine mukuru yamumise awundi arona nawe shaka urumva mu eho tutewe peka kampanya y'amatora bitabigize byatari bose kumenya kumesha cyangwa yari gusanzwe komese gusanzwe none baramutera amasanzwe kubereka bamusarira bamusanzwe kubereka niye kumisa ngamo kubereka kiri basa kampanya y'imyaka myinshi nyinshi ngakaka mu kugira sese abakora kampanya y'amatora kurondera amazi kirezi usarira akantu muziteye kandi gashobora kubangamira bene mugambi byo kujya kati James imigambi ni usanga cyo kuvuga kandi abantu bategezo gukorera avuze ko tuzira kuvuga muri kampani ngiye kuvuga abantu urituka jewe mutabazi n'umugambi wanjye cyangwa kandi ndimo isi imigambi meze kuru ABCD tuzobafasha kumukora mutembe mugabo ni umuntu azogenda kuri tele avuga abandi kamwe kinga kurutonde n'ubutonde bw'abandi uko urutaka mu bisanzwe aho ritwa ziwawe zigakira niho z'abazikamwe hanyuma uzogenda kuri tele witiranye ibintu n'ibindi kuko ari abantu bazi iminsi numva umenga gufise intention yo kuvuga abandi by'ukuri ntayo umuntu azogenda kuri tele kuko campagne électorale c'est quoi? C'est la présentation des projets et programmes ibyo ugomba gukorera bene igihugu ni ABCD nshitse kuri iyi stade nzobakorera ibi ni mumfashe mugabo ugiye kuvuga ngo banaka c'est dresser les gens contre les autres ugiye guteranya bene igihugu uzokwemere kandi kubwira twumvikana nta muntu uzokwemera ko ari guteranya bene igihugu kuko bene igihugu nivo bariko uno munsi manukana gatoya igihugu cyose cyoba gihomba twifuza ko umuntu afise imigambi agenda kuyipresenta aho giforma yerekana ingene bizoshira mu ngiro ibona kazoze bizoca muri siporo mbatse reka nti siporo tuzoyipanga kucya anya turonka amafaranga ashimwe nimuzoca muri bino ubworozi sawa nimuzoca guteza imbere uburovyi mbatse ibyo muzovuga ngo mubizi hanyuma turakugene we amajuru yawe ni wabakomve abayavuga mugabo kizire ko abantu batakwipanga badafise programme bagiye kuvuga abandi bantu ico nibaza ko kitazokorwa nimba ari umuntu abifise mu mutwe gutyo abarabihebye apange programme yiwe abo ndi form apanga amapoli kumwe nazo yatereza mugabo kuzenya kuri campagne
ntitubigira ibintu bidasanzwe ni ukurondera amajwi uyaronka parce que tu as présenté un bon programme abenegihugu baca batera kugira sinzi ko twumvikana kuko icyo ni ikintu coroshe cyane ibyo nabyo nimba rodose igeze mu butungane maze kurikira arabe bukebuke ko ibyo mu butungane bisanzwe turakurikira desida muri justice twe desida nimba kubanza kwamaze gucibwa umuntu yokurikira akaraba bishoboka mugabo urumva ntuzenya guverineri nta decision aza gutanga muri barabonye ku kane ubu bagiye kuri mu sentare umuntu yokurikira akabuke akamenya ukungene ibintu biragenda mugabo na pas de décision à prendre muri justice sinzi ko ari wahejeje